niba uhoraho yahundagaje k'ingabirano bo mu bavugishwa mana mu ruvyaro rwa Adamu no mu ruvyaro rwa bamwe twacunguranye na Nowa mu bwato no mu ruvyaro rwa Aburahamu na Isirayeli ariwe Yakobo no mu ruvyaro rwa bamwe twarobanuye tukabayobora. Iyo basomeye amajambo nyene imbabazi baca bahundagara hasi kubama kandi biyuha iryosozi. بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Nuko bakurikirwa mu nyuma zabo nurunganwe gubumaka abantu babi bazezeta ku masengesho kandi bagakurikiranya bahururu amosha mabi yo kwinezereza. Kuri ubwo rero bazohura n'akaje karamana imanga yo mu muri udahera. Illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna aljannata wa la yuzlamuna shay'a. Kiretse abazosaba imbabazi kandi bakarushirizaho kwemera no gukora ibikorwa bibereye vyiza, abo nibo bazinjira mu bwami bw'ijuru kandi ntibazogungwa na kimwe mu vyiza bakoze. Jannati adnin allati wa'ada ar-rahmanu ibadahu bil ghayb innahu ubwami bw'ijuru bwamaho nibwo umukamanye n'imbabazi yaraganiye abashumba bamwiyeguriye babwemera kataboneka. Mu vy'ukuri indagano y'Imana iregereje. La yasma'una fiha lahwan illa salama wa lahum rizquhum fiha bukratan wa 'ashiyya. Ntibazokumva muri bwo amajambo y'imburakimazi kiretse y'amahoro kandi bazoronka imfungurwa zabo muri bwo mu gitondo no ku mugoroba. Tilka aljannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Ubwo nibo bwami bw'ijuru tuzoraga mu bashumba bacu abazoba bariyeguriye Imana. Wama natasabbik ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. Inuma Muhammad yasabye Gaburiyeli ngo azaraza kumuhishurira buri gihe amubwira ati ntabwo dushobora kumanuka kiretse ku itegeko ry'umukama wawe. Arafise ubumenyi bw'ibiri imbere yacu n'ibiri inyuma yacu n'ibiri hagati y'ivyo kandi umukama wawe sinye n'ukwibagira. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Umukama w'amajuru n'isi n'ibirimwo. Kuri ubwo rero ni umugamburukire kandi wihanganire ukumugamburukira. Mbega none uwo buzunda afise izina nk'igiwe uhoraho. Wa yaqulu al-insanu a idha ma mitu lasawfa ukhraju hayya. Kandi umuntu w'umuhakanyi yivugira ati mbega ninapfa nzosubira nzuke mbe muzima. Awala yadhkuru al-insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku shay'an. Mbega umwana w'umuntu ntiyibuka ko twebwe twamuremye kuva hambere kandi atari na kimwe. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. Nuko rero ndarahiye ku mukama wawe ko tuzobazura tukabakoraniriza hamwe n'amasatani hanyuma tuzobashengeza ku nkombe z'umuriro Gahannama bakubise ibipfukamiro. thumma lananzi'anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani 'itiyya.
hanyuma n'ukuri tuzobagobotora muri buri mugwi abari bo bose babaye imboneza mu kugabitaniriza uhoraho nye n'imbabazi. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا hanyuma nkako ni twebwe tuzi cyane abakwiye kuzigizwa ubwa mbere muri uwo muriro. وإن منكم إلا واردها كان على ربك مقضيا kandi nta n'umwe muri mwebwe kiretse ko azoca hejuru y'uwo muriro nticyagezwe byanke bikunde cyamaze guciribwa kwiteka. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا hanyuma tuzobarokora bamwe biyegurira Imana nayo abagunzi nabo tuzobarekera muri uwo muriro bakubise ibipfukamiro. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما iyo basomewe amajambo yogaragara abahakanyi aribo bayahudi n'abakristu baca babwira babandi bemera aribo bayisilamu bati hagati y'imigwi ibiri twebwe na mwebwe nuyuhe ifise ivyicaro vyiza gushika mu bwami bw'ijuru cyangwa ufise abantu batunganiwe beranda. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا kandi n'urunganwe rw'ibinjana bingahe twatikije hambere y'aba bahakanyi b'iki gihe abo bari bahiriwe cyane kandi bari karorohore kubarusha. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا vuga uti abari mu nzira y'umuzimiza uhoraho nye n'imbabazi azobarehurira ubugingo by'ukuri gushikaho bazokwibonera ibyo basezeranijwe. kumbure ni igihano cyo ngaha ku isi cyangwa ni cya gihe cy'umunsi w'umuhero, aho niho bazomenya ufise ibyicaro bibi cyangwa ufise abacunguzi b'intege nke. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا kandi uhoraho yongerereza ukuyoboka kuri ba bandi bayobotse aribo bayisilamu, kandi ibikorwa vyiza vyamaho ni vyiza ku mukama wawe kubw'impera no kubw'ingaruka nziza zavyo. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا mbega wamubonye umagarariza amajambo yacu kandi akavuga ngo nukuri jewe inyuma y'umuhero nzohabwa itunga n'ibibondo nk'uko nari meze ku isi. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا mbega yaronse inkuru y'amajambo ahishijwe canke yaronse indagano kuhoraho nye n'imbabazi mu kuvuga ivyo. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا oya nateshwa ate nukuri turandika ivyo byose avuga kandi tuzomongerereza ibihe n'ibindi kuba mu gihano c'umuriro. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا kandi tuzomutorana ivyo avuga ayo matungo n'ibibondo vyiwe kandi azoturengutswako imbokoboko. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا
kandi ababangikanye Imana bafashe ibigirwamana babisenga mu gishingo cy'Uhoraho kugira ngo bibongereze inkomezi n'ubushobozi. كلا سيكفرون بعبادة ويكون ضدا. Oya suko mbere ivyo bigirwamana bizokwihakana ayo masengesho yabo kandi bizobabera abansi ku munsi w'umuhero. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. Yewe Muhammad, mbega nubona ko twagomora amasatani kubahakanyi aboshe kugabitanya? فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. Nuko rero abo bahakanyi ntiwihutishe kubipfuriza igihano kuko tubaharurira iminsi ishitse tuzobazigiza. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. Bibutse rero umunsi tuzokoranya abiyeguriye Imana bakaja kumukamanye n'imbabazi arabashumba biteka. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. Kandi abayobe tuzobahindagiza gushika mu muriro Gahannama bararagaye n'inyota. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. Abaremwe ntibazoganza ubushobozi bwo gusabira imfashanyo bagenzi babo kiretse babandi bafashe nka nkama indagano kwa nyene imbabazi. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. Kandi abahakanyi aribo Bayahudi n'Abakristo bavuga ngo Imana nyene imbabazi yihinguriye umwana. لقد جئتم شيئا إدا. Emwe mwabahakanyi mwe muzazadukanye ijambo rirakaza ry'agahomerabunwa. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. Amajuru ahakwa gutabagurika, n'isi ihakwa gusatagurika, n'imisozi ihakwa guhomvagurika kubw'iryo jambo. أن دعوا للرحمن ولدا. Kubera ukuntu Abayahudi n'Abakristo bashimika mu kurogotwa bavuga ngo Uhoraho nyene imbabazi yihinguriye umwana ari we Yesu. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. Kandi ntibishoboka kumukamanye n'imbabazi kwihingurira umwana. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. Kuko nta waremwe ari we wese ari mu ijuru canke ku isi kiretse ko azorenguka kumukamanye n'imbabazi ari umushumba wiwe. لقد أحصاهم وعدهم عدا. Kukaba nkako umukama yabakikuje kandi yabaharuye igiharuro kizira ukwihenda. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. Kandi uwari we wese muri bo azorenguka imbere y'Uhoraho ku munsi w'umuhero ari wenyene imbokoboko. وعملوا الصالحات سيجعل له الرحمن ودا. Ariko nukuri abemera kandi bagakora ibikorwa vyiza Uhoraho nyene imbabazi azobagira abakundwa biwe bashika. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. Kandi kukaba nkako iyi Korani twarayoroheje mu rurimi rwawe rw'Icyarabu kugira ngo abiyegurira Imana ubaye inkuru nziza kubgayo kandi kugira ngo ubagabishe kubgayo abahagatiza. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. Mbega none
nurungano rw'ibinjana bingahe twatikije hambere y'aba bahakanyi bubu mbega uwo bukibona numwe canke uwo bucumva gukakaza kwabo yemwe bantu b'Imana izi nizo nkuru z'ukuri kuvyerekeye benshi mu bavugishwamana na cane cane abavutse ku bitangaro vy'Imana muri bo ni Yahya Yohana mwene Zakariya na Yesu mwene Mariyamu bo bavutse bitavanye n'ubushobozi bwa gitsina gabo na gitsina gore muribuka ko Zakariya yahawe ikimenyamenya ko niyabona ahindutse ikiragi azoca amenya ko umukenyezi wiwe yasamye imbanyi nayo Mariyamu yasamye imbanyi agiheza guhabwa na Gaburiyeli inkuru nziza yo kubyara atamugabo iryo vuka rero ntabwo ryerekana ko wavutse aca ahinduka umugabo w'Imana ntabwo ryerekana ko wavutse aca ahinduka Imana cyangwa umwana w'Imana nkaho umengo Imana niyo yahindutse umugabo wa Mariyamu cyangwa igahinduka umugabo wa muka Zakariya kandi naho ni kwaba ukuvuka gutyo kwerekana ku Mana cyangwa ubwana bw'Imana Adamu na Eva nibo bari gutangura kwitwa Imana cyangwa abana b'Imana kuko mbere bobo ntibagira se na nyina ariko rero suko biri ahubwo Imana yagize ivyo kugira ngo yereke abantu ubushobozi bwayo bate ko bayemerere kandi bayubahe bayitinye nta Yesu nta Musa nta Nowa nta Muhammadi nta Aburahamu n'abandi bavugishwamana bose alayhi salatu wassalam kiretse ko abavugishwamana gusa intumwa Imana nk'uko bonyene bigishije ariko rero wa mugwanizi Satani yahavuye yigisha abantu nk'umuvugishwamana ashobora kuba Imana kandi benshi baramuyobotse sagaseseshwa rumuri abandi bafashe umuvugishwamana Yesu mwene Mariya bamuremeka inkoni ishushe bamwagiriza ngo niwe Mana abandi ngo ni imfura y'Imana nimwumvirize rero ingene Yesu alayhi salam azoba kurira inkoni ku gishitsi ariko arabigarama imbere y'Imana kubera bakajabura ngoga basigaye baramuremeka kandi atariko yabigishije Qur'ani nyeranda ikigabane cya 5 kuva ku murongo w'116 uhoraho avuga ati wa iz qala Allahu ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilaha قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب yewe Muhammad ibuka kandi wibutsa abantu iby'umunsi w'umuhero igihe uhoraho azovuga ati ewe Yesu mwene Mariya mbega wewe ni wowe wabwiye abantu uti nimungire jewe na mawe wanje imana zibiri mu gishingo cy'uhoraho Yesu azovuga ati ukuni nahazwa n'ukwawe mukama uratandukanye n'ukubangikanwa ntabwo bimbere kuvuga ivyo nkako icyo ni kinyoma iyo mba narabivuze uba warabimenye kuko urazi biri mu mushaha wanje ariko jewe sinzi biri muri wewe mu by'ukuri ni wowe uzi amabanga y'ibyinyegeje bitaboneka ma qultu lahum illa ma amartani bi an a'budu Allah rabbi wa rabbakum wa kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim falamma توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد Yesu azobandanya ati sinigeze ndababwira kiretse ivyo wanegetse kuvuga nti nimugamburukire uhoraho umukama wanje ari nawe mukama wanyu kandi nari cyabona cyavyo kuri bo igihe nari kumwe nabo kandi umaze kunonosora no kunderurira mu ijuru ni wowe wasigaye uri umungere wabo kuri ubwo rero sinzi ivyo basigaye barakora kandi ni wewe uri cyabona ku kintu icyo ari cyo cyose تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم
azobandanya ati yewe mukama nimba ubahana ukabaturira nta nkeka ko ari abashumba bawe kandi nimba ubagira ikigongwe nukuri ni wowe nyene inkomezi nyene ubuhizi ntuzobwirwa ngo wananiwe kubayigiza mu muriro. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. Uhoraho azovuga ati uyu munsi ukuri kw'abanyakuri abayisilamu kurabagirira akamaro bararonka amatongo y'ubwami bw'ijuru imbere yayo haca utugazo biberemwo ibihe bidahera. Uhoraho yarabishimiye nabo baramwishimira, iyo niyo ntsinzi ihambaye. lillahi mulku samawati wal ardi wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ubwami bw'isi n'ijuru n'ibirimwo vyose ni ubw'Imana kandi we ni nyene ubushobozi kuco ari cyo cose. nimwumvirize kandi inkuru y'ivuka rya Mariyamu nyina wa Yesu yahawe mu mpano z'Imana kubera igisabisho umuvyeyi wiwe yamusabiye akimufise imbanyi. Korani nyeranda kigabane ca gatatu kuva ku murongo wa 33 gushika ku wa 38 Uhoraho avuga ati inna Allaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa nukuri Uhoraho yaramurobanuye Adamu na Noa n'uruvyaro rwa Aburahamu aribo Ishimayeli na Isaka n'uruvyaro rwa Imrana se wa Musa na Imrana se wa Mariyamu aribo Musa na Yesu abarutisha abandi bantu bose bo mu gihe cyabo kuko yabagize abavugishwa Mana. dhurriyatan ba'daha min ba'd wallahu sami'un alim. Uhoraho yabarobanuye inkurikirane y'akaronda kabo kandi Uhoraho ni nyene ukumva nyene ubumenyi. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Ibuka yewe Muhammad kandi wibutse abantu igihe umukenyezi wa Imrana se wa Mariyamu yavuga ati Mukama nukuri jewe ndisezeranije kubwo kukugamburukira k'umwana ari mu mbanyi yanje azoba umuyoboke mukenura w'ingoro y'Imana umusigiti w'i Yerusalemu. Kuri ubwo rero nyakiri iki gisabisho canje kukaba nkako ni wewe nyene ukumva nyene ubumenyi. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. Wewe yibaza ko azokwibaruka umuhungu, nuko rero amaze kuvyara wa mwana aravuga ati yewe Mukama nukuri jewe nibarutse umukobwa kandi Uhoraho arazi cyane uwo yibarutse kandi umuhungu niyumvira ko no kwibarutse si nk'uyu mukobwa nibarutse kandi nukuri ndamwise Mariyamu risobanura umuyoboke mukozi w'Imana kandi nkako ndamukinze kuri wewe hamwe n'uruvyaro rwiwe ubarinde wa Satani yahundagajwe ko imivumo agatandukanywa n'imbabazi zawe. فتقبلوا لسان وأنبتها نباتا
كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. nuko umukama wiwe aramwakirira neza kuvyo yasavye kuri uwo mwana wiwe Mariyamu, kandi amuha gukurana indero runtu, kandi aronsa umuvugishwa mana Zakariya se wa Yohana kuba umurezi wiwe. Kandi buri na ntaryo iyo Zakariya yinjiye aho Mariyamu yagerereye mu musigiti w'i Yerusalemu, yamusangana imfungurwa adasanzwe abona ku isi. Zakariya akavuga ati, yewe Mariyamu, izo mfungurwa wazironse hehe? Mariyamu akavuga ati, izi mfungurwa zikomoka ku Uhoraho. Nukuri Uhoraho afungurira uwashatse atarinze gucumukura. hunalika daa Zakariya rabbah qala rabbi hab li min ladunka dhurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Aho nyene Zakariya akimara kubona ubweranda bwa Mariyamu yahawe, yatasaba umukama wiwe, kuko nawe nyene yarageze mu zabukuru atararonka umwana, akavuga ati, mukama ndonse umwana mugwaneza mweranda akomoka iwawe, kukaba nkako ni wenye nukumvira ibisabisho vy'abagutakambira. Iyo mpano rero Mariyamu yahawe ntiyerekana ko yaciye ahinduka umugore w'Imana mu kuvyara Yesu canke nyina w'Imana nk'uko benshi bashimika mu kurogotwa bamucira icobo, ahubwo byagenze uko kubera ico gisabisho umuvyeyi wiwe yamusabiye hamwe n'urubyaro